Inyuma y'imyaka hafi 4 kino kibuga Stade Intwari kitakira inkino mpuzamakungu turi n'umunezero mwinshi wo kubamenyesha yuko ino ndwi igiye kuba indwi idasanzwe aho kino kibuga kizokwakira inkino mpuzamakungu zera kuri zitatu zikurikirana. Tuvuze ikibuga tuba tuvuze rero ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Nkuko abatorake babizi ku munsi wa gatano genekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda uno mwaka turimwo umugwi nserukiragihugu w'u Burundi w'abigeme batarengeje imyaka 20 uzokwakira umugwi nserukiragihugu wa Zambia ni mu nkino zo gukurakuranamwo bategura izanyuma z'igikombe c'isi yose ku batarenza imyaka 20 mu bigeme. Ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda umugwi Flambeau du Centre muzi watahukanye igikombe c'igihugu arico bita hano mu Burundi igikombe citiriwe umukuru w'igihugu uzoburi kurakina urukino mu nkino z'intangamarara z'igikombe cishira hamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF no kuvuga ni Coupe de la Confédération. Uwo mugwi ukazotana mu mitwe n'umugwi Al Akdar wo mu gihugu ca Libya. Ku munsi w'Imana naho umugwi Aigle Noir muzi watahukanye igikombe c'ihiganwa rikuru mu Burundi muri za nkino z'imigwi yatahukanye yabaye ya mbere iwayo uzokwakira umugwi Asas Djibouti Telecom wo mu gihugu ca Djibouti muri zo nkino bita Ligue des Champions. Turatumiye abarundi bose bo bishobora na cane abakunzi b'urukino rw'umupira w'amaguru kuza ari benshi kuza kurorera izo nkino na cane ko twibaza ko abatari bake muri bo bari bakumbuye kubona inkino mpuzamakungu zibera kuri Stade Intwari. Tugasaba rero yuko abazoza kuraba izo nkino bo kubahiriza ivyo abajejwe kuzitunganya bazobereka. No kuvuga ko hari ivyo tutari tumenyereye bizoba bihari. Rero tugasaba abazoza bose yuko bokurikiza amategeko azoba yashizweho n'abajejwe gutunganya izo nkino. Twoba turinjira kandi no mu rundi rukino rukomeye cyane ruzohuza umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba mukuru w'abasore canke n'abagabo uzotana mu mitwe no mu guserukiragihugu wa Kenya mu kiringo kitarenze indwi zitatu no kuvuga kwigenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icumi uno mwaka turimwo muri za nkino zo kurondera itike kuja mu gikombe c'isi yose. Mu gusozera twagira tubamenyeshe yuko habaye amasezerano habaye umwumvikano wo gukorana hagati y'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi hamwe n'ishirahamwe Castel mu bijanye n'igura canke igurisha ry'amatike yo kwinjira kuraba izo nkino. No kuvuga ko ivyo twari tumenyereye byo kugura impapuro amatike akandi tukayagura mu mpapuro bijya turiko turabivamwo tuja muri bishasha. Rero baraza kuronka akanya gakwiye ko kuza kubibasigurira abasuye kubashimira cyane murakoze. Tugomba tubereke uburyo bushasha bugiye gukogwa kubera ko na Stade FFP yatubwiye yuko ari stade yubatswe mu buryo mva makungu kandi tukaba twifuza yuko nabene gihugu binjira mu rufasoni bakoresheje ubwo buryo bushasha bw'amatike. Ibyo rero muri Castel kugira ngo umuntu ashobore kuronka ubushobozi bw'uko yigurira itike ategerezwa kuba afise konti ya Castel. Iyo konti ya Castel nayo rero iroroshe cyane kuronka na kanyenyeri 429 akadirisha. Ivyo umuntu abikora kuri telefone iyo ari yo yose yaba Android yaba telefone ntoyi arashobora kwiyugurura wenyene konti yiwe ya Castel. Hanyuma aca kurikiza ibisabwa kuvuga ko aciye kanyenyeri 429 akadirisha ikimusaba guhitamwo ururimi aratoramwo rimwe ikirundi kabiri igifaransa gatatu icongereza umwese aratoramwo ururimi yipfuza. Hanyuma hakaca imusaba kwandika izina ari Ndikumana Jean yandika Ndikumana
hanyuma karungika ikamusaba itazirano agashiramo itazirano ryiwe hanyuma hejeje ikimusaba gushiramo nimero yiwe ya karanga muntu nimero ya karanga muntu ayandika kujya nyene asanzwe yifise hanyuma ikimubaza gushiramo imyaka yiwe y'amavuka iyo myaka y'amavuka ategereza gushiramo ategereza kwandika mu gihe atibuka umunsi n'ukwezi kw'amavuka aca yandika ubusa rimwe bar hanyuma akaca yandika umwaka wiwe w'amavuka ntiyandike gusa umwaka kuko yanditse umwaka ntibiza gukunda ategereza gushira ku munsi ukwezi n'umwaka hanyuma ikimusaba gushiramo intara ari nk'abantu bari ngahi Bujumbura turacyapse intara za kera ari Bujumbura meri ategereza gushirako ijambo meri kuko yanditse gusa Bujumbura ntibiza gukunda ari Bujumbura rirare ategereza gushirako rirare atayishize ko rirare ntibiza gukunda hanyuma akacarungika amakomine aracyari y'amakomine ya kera Mukaza Ntahangwa na Mukaza Muha Ntahangwa ivyo zose ziracyari zazini za kera aho dushatse kuvuga nk'abari Bujumbura za Nyanza lake ushaka kuyigura ategereza gushirako ijambo lake ntiyandike gusa Nyanza ategereza gushirako rero ikarusi ategereza kwandika karusi uko nyene kukumva hari igihe tuvuga karuzi cyane tukavuga karuzi aho nshatse kuvuga ubuntu buto buto bushobora gutuma umuntu avuga ati bya bintu byo gucreate konte ko bigoye ariko biroroshe niyamara gushiramo intara acashiramo ikomine akaca yongera agashiramo umutumba wahaba hanyuma ikimubaza guhitamo igitsina ciwe aratora M canke agatora F mu gihe ari masculine ni M mu gihe ari feminine atora F hanyuma akacagira iki karungika ikimubwira ati tubwire rero aho uba muri aka kanya aheje kurungika ikimuha umwidondoro kugira ngo arabe asome ivyo yanditse byose ko bihuye aca yemeza kuri kimwe hanyuma akaba hejeje gucreate konte yiwe ya Cashtel ikiba gisigaye nuko aca hindura pine kuko muri Cashtel bamurungikira pine par défaut igizwe n'ibiharuro indwi inshuro zine ivyo rero aca subiramwo akanyenyeri amajana 429 kadirisha hanyuma ikamubwira ati shiramo igiharuro kabanga akaca shiramo zandwi inshuro zine hanyuma ikamubwira ati hindura rero igiharuro kabanga agashiramo ibiharuro bine kabanga yipfuza nk'ivyo yarasanzwe akoresha mu yindi mihora hanyuma akaba hejeje kugurura konte ya Cashtel ivyo rero ni ku ntango ategereza kubikora ku ntango kuko ntashobora kuja muri application ngo agure tike mu gihe adafise konte ya Cashtel hanyuma acarondera ama electronique mu bibanza turababwira abaja ni benshi bari mu micungaro itandukanye umuwaje araguha ama electronique ahuye na tike ushaka kugura canke ukarenza ko kuko biravana muri Cashtel urahana amafaranga tukakira tukagura amayinite tukagura ibidandazwa izo services zose musanzwe muronka mu yindi mihora muri Cashtel isanzwe zihari rero maze kuronka izo electronique zawe rero bica bigenda gute uca rero wikora kuri ya application Android ni application twashize mu buhinga bworoshe cyane bwo guhanahana ubu twayishize mu byo bita code QR ni kimangu umuntu ashobora gutora telefone agaskana hanyuma ubwo nyene application kaca yiteresharija muri telefone yiwe imaze kwinjira muri telefone yiwe aca yinjizamo nimero ya telefone ya nimero yakoresha mu kugurwa konte yiwe ya Cashtel hanyuma ahejeje iyo nimero ikimurungikira ivyo bita code OTP iri kuri iyo application igizwe n'ibiharuro bitandatu aca yibona muri telefone yiwe ikimubwira ati shiramo ivyo biharuro OTP aca bishiramo aje kubishiramwo ivyo biharuro icayongera ikamubwira ati rero shira ibindi biharuro bishasha wewe ushaka bitandatu udashobora kwibagira mu gihe winjiye muri iyi application hanyuma ahejeje ubwo nyene application icayiyafisha aca abona ahantu banditse evenema aca fyonda kuri evenema ubu kubera iyi match twamaze kuyishiramwo arayibona iri yafishe ama foto yose arimwo hanyuma acatora itike yifuza stade yose intwari uko amatribune yose hari VIP VVIP stade kuva kuri A gushika kuri S byose birimwo n'amatike aratora tike ihuye n'amafaranga afise hari itike z'ibihumbi 200 nukuvuga ko opportun ayifyonze ko iyo tike iramubaza ati ushaka amatika ngahe ashaka kwigurira wenyene azoba hejeje aca fyonda kuri pay kuriha nukuvuga ko ahejeje kuriha ubwo nyene ikimuha nimero ya tike hanyuma aca fyonda ahantu banditse metike hejuru aca yibona ya tike yiwe iyo tike rero aca yaregistra muri telefone yiwe aciye ahantu banditse PNG kaba kahari iyo foto icaje muri telefone yiwe nka image ku buryo umunsi wa match aje aca yerekana ku irembo ku bantu bajejwe guskana ujejwe guskana icakora amwereka ya foto akaca skana ubwo nyene akaca mubwira injira aho rero no kuvuga yuko umukliya
nta gusitana bihari kuko abazoba bagejwe gusikana bazoba bakwiye kandi bahari ku bwinshi ku miryango yose. Ati rero ibyo navyo ku muntu adafise telefone ya Android bica bigenda gute? Kuko barahari abakunzi b'umupira w'amaguru ni benshi, si bose bafise ubushobozi bwa Android. Ivyo rero udafise Android twarashizeho ubundi buryo. Mugabo umufasha kugura itike ni umuntu afise telefone ya Android. Arayimugurira kuko mu kugura itike nta mazina tugusaba, ku itike haba ariko izina ya match, haba ariko umuryango uza gucako, haba ariko n'intebe uza kwicarako. Kuko iyo ntebe ni wayicarako utabizi nyene yo kaza araguhagurutsa. Kuko ku itike hariko nimba ari tribune C, inimero range A. Kuri range A ucuraba ndi range ya A, hanyuma intebe ni 49 ukigana kuri 49 ukicara, ntabyo gusitana. Nukuvuga yuko iyo stade yuzuye amatike muri systeme yacu ica yugara, nta muntu ashobora kandi kudandaza itike. Rero no kuvuga yuko umuntu adafise telefone ya Android, umuntu ayifise aramufasha kumugurira itike. Ica akora n'igiki, acamuha nimero ya resi yakajya gatike ibiriko. Iyo nimero niyo aca yandika ahantu ku gapapuro, hanyuma umunsi wa match akaza hari abantu bajejwe gusohora amatike. Dufise ubu POS, acamuha ya nimero akaca yishira muri ka apareye kakaca kamusohorera gatike kugira ngo kamuhe uburenganzira bwo kwinjira. Kuvuga ko imbere yuko yinjira muri stade indani hari umuntu ajejwe gusikana, aca sikana ka gatike hanyuma akaca yinjira muri stade. Hariho ivyuma vyari ryashamwe Starlink ekipema, novuga ko ekipema zine zamaze gushika hano, kugataka ku Burundi muri kuva mu ndwi heze. Mu bisanzwe n'abantu bose bari ngaha kuri stade bakeneye gukoresha internet, na cyane rero abakomisere b'urukino. Kwa abakomisere b'urukino hani byinshi bateza gukora muri uwo mwanya urukino ruba rugire ruriko ruraba canke ruheze. Ayo raporo bateza kuyatanga bafise internet ikwiye. Cyo gutuma rero twobizeza yuko ku vy'ukuri muzoba mufise novuga connection imeze neza cyane ya Starlink hano kuri stade. Murakoze.